nturagiye intungwa mpere zimwe ngende kuyibaga ndayigurisha ku migeto imishikake amahera nzokuzanira intungwa wayimuhaye tuvyumvikane aragiye arayibaze avuze ngo kubaga kuza byamiri twita gucinja ngo byamutwaye amahera gukuraho urushato n'ivyo muna ngo byamutwaye amahera ngo yaguza amakara ngo yaguza kunyu yaguza agapiripiri yanahonjeje wewe kumbure akaza akakubwira mu nyuma ngo nahombye nane me intungwa yagiye muga aje kubwira ngo yahombye ivyo rero nivyo twansi tuvuga duti ingo ubutare bwo nabguhaye nabubonye burimwo imba hama ugira ishore banza umpereze wahomba wareka nabubonye banza umpereze ayanje shiri ruhande waharuye nabi uragenda wenyene nivyo tuvuga aho mumva ko 20% nkanye n'umutahi twe tuba twayaronse ubwa mbere turumvikana hanyuma ibisigaye rero nivyo wenyene abwiza kubyaza umusaruro ubwo butari akagwiza umwimbo kugira ngo dusarure vyinshi hari bizokenegwa ama machine gusubiriza ivyapfuye guhemba abakozi hariho amatagisi abwiza kuja muri leta ni vyinshi cyane niyo mpamvu mureke dukore gatonyi hanyuma turabe uko bizogenda ko tuzobikurikirana kurya tuzobikurikirana kurya umwana kurikira nyina w'umwana kurikira umuvyeyi wiwe igihe ariko aratembera niko tugiye gukurikirana ubutare turabe ico bwofasha igihugu mureke rero dukore hanyuma ikindi naco no kumenyesha uko amashirahamwe akora ngaha amenshi yashobora no kuba amashirahamwe y'igihugu amashirahamwe novuga y'abarundi kuko menshi araza twiteza imbere yindi society kazi ukayihereza ngo uje kwimba nkuko kandi hazi zivuye hanze reka rero iyo ni ntumbero twafashe kugira ngo turabe ukuntu dukura umusaruro muri ubwo butare dufise hanyuma uzoje tubaza rero nyuma y'umwaka mbe vyagenze gute